Bakunzi b'urubuga BInfo nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro. Nkuko nayo basezeraniye mu kanya gaheze nari ndababwiye yuko tugarutse kugira ngo tubabwire operation yabereye neza na neza muri Nyangezi ndetse no mu gisagara mu micungararo y'igisagara ca Bukavu. Ati rero bimeze gute? Mu majambo acagaguye ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zifadikanije na Wazalendo, nubwo hari benshi bako baravuga ko zitariko ziracana uwaka, za kubise M23 zirahana zirihanikiza ndetse birangira bazambuye ubuce zari zifise hano. Mbere ubu tuvugana amakuru dufise nuko atangabo ya M23 iri kirabarizwa muri Nyangezi. Aha namwe mu makuru tugiye kubashikiriza, renda basaba kugira ngo mubane nacu kugira ngo umusesanguza dufasha tubwire ingene operation yatanguye, ingene yarangiye n'ivyashoboye kononekarira niyo migwano. Murabizi rero dufise ama group WhatsApp kwakeneye kwinjira, tugeze kuri groupe igira 5. Urashobora kuba utari muri groupe nimwe, raba muri description cyangwa muri commentaire ya mbere urahita winjira muri groupe aho dutanga ama video ndetse n'amafoto biba byagenze ku rugamba mu gihe tuba twabirose. Murabizi yuko atari kenshi cyangwa atari misi yose dushobora kubironka byoroshe. Twarabibabwiye impamvu rero mu nkundire umusesanguzi wacu ndamuramutse ngenda muri kaze ndetse ndaramwifuriza ijoro ryiza. Wa musesanguzi ndakuramukije cyane, ndarakwifuriza ijoro ryiza. Amahoro cyane bwana journaliste, reka nanje ndakuramutse. Asante sana, ndakwifuriza kuguma ugira ibihe byiza. Merci beaucoup. Reka nongere ndamutse abadukurikirana ego aho bari hose, cyane cyane ubu ngoma ndamutse bari mu gihugu ca Kenya, Afrika y'Epfo. Kenya na Afrika y'Epfo ego baramaze iminsi kwe batwereka yuko badukurikirana umwanya ku mwanya cyane gose. Ngomba nce ndamutsa n'umutama ari mu Burundi gisagara ca Rumonge, ego nawe yatwetse kari umuntu wacu. Rero bona journaliste, ego biraboneka yuko imigwano ikomeje guhindagurika umwanya ku mwanya hano mu gihugu ca Kongo. ego Aya ma special force ndabona kumenga arahava deseva abantu bawe. Uti kubera iki bona journaliste? Mu kiganiro twakoze kare twerekanye ingene bavuye mu birindiro byabo muri Bushaku ya mbere n'iya kabiri, birindiro byabo byose mbere basiga banyaze utwabene gihugu. Amakuru twari twashikirije yerekana yuko twababwiye yuko bariko berekeza muri Nyangezi kugira ngo bashobore kwifata yose, ubuce abo Wazalendo bari bafise babomore bikunde bikazanure kugira ngo bashobore kugaba igitero gikomeye cyo kwigarurira Uvira. Aha bona journaliste nomenyesha badukurikiranye yuko nizi nkuru ziriko ziravugwa cyane yuko aba Wazalendo batariko baracana uwaka n'ingabo z'u Burundi, abariko baraduza amakuru cyane gose naba nyene kabisa, naba bakorera izi special force za pirate kugira ngo berekane yuko umenga hariho habonetse intege nke ku mwansi wabo. Rero amakuru dufise nuko batigeze boroherwa mu rugamba bari bajemwo. Kabone ko mu ndwi iheze twaravuze iby'intambara yabereye hano muri Nyangezi, aho imodoka nyinshi zari zije ziva mu gisagara ca Bukavu, aho mbere bari bazinya abasirikare benshi gose bave mu gihugu cy'u Rwanda, bivuga ko baje kabisa gufuta M23 nako aba Wazalendo mu kanyisase, mugabo ntibagira amahigwe, aho mbere twerekanye n'abafashwe mpiri kuri mbuga zacu twarabyerekanye. Rero bona journaliste, uyu munsi niho bari bagarutse kandi kugira ngo bashobore komora aba Wazalendo n'ingabo za FDNB mu birindiro bari bafise muri Nyangezi. Nibutse badukurikiranye ko Nyangezi centre yari sanzwe irimo aba M23 na RDF, ariko mu mitumba niho hari aba Wazalendo n'aba FDNB. Magingo rero bagiye kugaba ibitero ntiborohewe kuko basanze babiteguriye, kandi novuga ko bagiye no kwataka amasaha mabi cyane gose, kuko imigwano yatangwa amapremidi hama baratana mu mitwe, barasana kabisa bikomeye, aho hakoreshejwe imbunda ziremereye
na amabombe aremereye nkuko tubikesha abari muri kajya gace biza kurangira M23 na RDF bakoze repli kuko nibo bari bagiye gutera aba FDNB n'aba Wazalendo rero bakoze repli abandi ntibabahagahingwe ahubwo babaherekeje babashikana na Nyangezi centre barahagwanira umwe utari muto kuko niho bari basanzwe bafise ibirindiro mugabo birangira naho bahabirukanye amasase rero abantu bumvise twari twanaye babwiye ko ari mu micungaro y'igisagara ca Bukavu na masasu yavuze aho aba ba M23 na RDF bariko basubira inyuma binjira mu gisagara ca Bukavu abandi nabo babari inyuma bagenda babarasa mu mugongo bwana journaliste urugamba rero rw'uyu munsi cyangwa se imigwano y'uyu munsi muri Nyangezi ntabwo mu M23 wayigeze yoroherwa na gato aho mbere nca mvuga yuko bitazonamworohera kuja gusubira no kurunguruka mu gisagara ca Uvira kiretse nibikora kuri ya special force y'abaganda n'abasomaliya n'abaki reka tubirindire ariko iminsi indwi bihaye hasigayemo iminsi 3 gusa kandi turiko turabona yuko ivyo bariko barakora muri kubu nta cizire cyuko muri iyi minsi 3 isigaye hari ikintu bazokora kizima cotuma bashobora guhenura ingabo z'u Burundi n'abawazarendo bashuye kubaka igikuta hajya mu micungaro y'igisagara ca Uvira. Bwana Musanguzo ratubuye ngene operation yagenze ariko turashaka kumenya neza na neza mwiyo migwano ntihabura ivyononekara nibihe bintu haba ku bantu canke ibintu byashoboye kononekarira muri ico kibanza bahanganiyemo na rijya ngo aho inka zigwaniye ubwatsi bwo bagirira ikibazo Bwana journaliste imigwano yaheze amasaha yitereye ubu turiko turavugana maze kuronka gusa ifoto nako ifoto y'ishapo y'umuntu y'umu special force w'igihugu cyo Rwanda barashe hamwe na jure ya antibar izo ndamaze kuzironka nta bindi ndashobora kubona mugabo amakuru mfise yizewe na yuko ubu Nyangezi yose igenzurwa n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abawazarendo ariko umwanya uracahari aho bukera canke bitevye tuzobamenyesha ibizoba vyononekaye ari amafoto nayo tuba twaronse tuzabashikiriza kabisa tumera nk'abarangiza ikiganiro ariko Bwana Musanguzi urashobora kutubwira ingene byoba vyifashe ngaha mu gisagara ca Bukavu na rijya twari impande yacu Bwana journaliste mu gisagara ca Bukavu haracanyuragingirana aba special force b'igihugu cy'u Rwanda none ko bitwenga baracanyurangirana ariko kandi hariho n'ubwoba bwinshi mu bene gihugu eka ndetse urabye n'izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda nazo ubwazo zirafise ubwoba uko kugira ubwoba rero ntugire ngo biva ku kindi nuko bagenzi babo bahuye n'ivyago abo bazananye benshi barapfuye abandi bafatwa mpiri rero urumva bari muri vya bindi ngo havuye jewe hakurikira wewe niho ubwoba buriko burava kandi ikindi no kumenyesha Bwana journaliste nuko abene gihugu bo muri Bukavu ubu barafise amakuru yuko umwanya n'umwanya igisagara gitego kabisa aya makuru barafise kabisa bariteguye yuko umwanya n'umwanya baza gutabagwa na bene wabo babawazarendo abana babo kabisa Bwana Musanguzi twayaze byinshi kuva kare nizere yuko abantu benshi badukurikiranye uno munsi bataza kudushwanira yuko tutabahaye amakuru nkuko twara tubikora twagerageje uburyo bwose kugira ngo tubaha amakuru yandi mu bamwize rero ngira ngire ko mera nk'ubike abantu bandanashimira cyane Musanguzi wacu urakoze cyane Bwana journaliste kandi ndagushimire twagiranye ibihe byiza cyane gose reka nshimire n'abadukurikiranye nizere yuko dushobora kongera canke tuzokongera ku munsi waje mu kindi kiganiro kabisa biza kuvana n'amakuru tuza kuba turiko turonka hagiye hatandukanye je ndabashimiye cyane vyimva mutima kubona uno munsi twawirirwanye kandi tukirigwana neza ndanabifuriza rero kugira ijoro ryiza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu ndizera yuko Uwiteka akomeza gukora ibikomeye mu kubahezagira bye bye